Bari hehe abari inshuti somambike za Ayatollah Ali Khamenei aheruka gushwanyagutswa na misile kirimbuzi y'abanyamerika baciye bajahe usivye gusohora amatangazo atasho afasha bakoze iki kindi mu gutabara Nicolas Maduro uwarabiringiye abazeye ku butabazi igihe yategwa na Delta Forces bakamuboha nk'umumenja bakamunyuruza agakugwa mu gihugu ciwe gushika n'ubu akaba avundiye mu gasho ko muri leta zunze ubumwe za Amerika. Inzira y'ubwenge. Izi nshuti ni bwoko ki zatereranye Muammar Gaddafi igihe yarabakeneye gusumba ariko bakamureka gapfira mu mwobo nk'imbeba aho kumutabara igihe Amerika na OTAN bamucucagira ko imvura y'amabombe mbe nukutabishobora canke nukutabishaka. Abahinga mu bijanye na politike na diplomasi basigura ko mu bijanye n'imigenderanire y'ibihugu hariho ubwoko butandukanye bw'amasezerano gufashanya gukorana no gushigikirana hagati y'ibihugu bibiri. Amasezerano usanga atandukanye bivanye n'ibisata ivyo bihugu vyashize imbere, ivyo birumvikana. Ariko none hari igihugu mwogeranira amasezerano gufashanya uko yoba ameze kose, uko yoba ngana kose, atabucuti ico gihugu mufitaniye. None uko gufashanya n'ubwo bucuti ni bwoko ki bwo kuyegereza umuntu kubera ari mu mahoro ukamufasha kurya ivyo yimbuye, ariko hagera mu gihe cirima, mu gihe c'intambara, mu gihe hageze ko umusubiriza mu ndumane ko umwereka vy'ukuri ko atakurikiye nyaringa, ariko akaba ariho uca wigira sindabibazwa ukirabira hirya ngo ntiwinjira mu ntambara z'ibindi bihugu. Uyu mukenyuro kugendera ku magi udoshikana hehe Ubushinwa n'Uburusiya bazungukira he? Kuko Saddam Hussein, Fidel Castro, Muammar Gaddafi, Bashar al-Assad, Nicolas Maduro, Ali Khamenei n'abandi benshi bari inshuti z'Uburusiya n'Ubushinwa bose barangije nabi batembagajwe bakarimbugwa na leta ya Washington ifadikanije n'inshuti zayo na cane cane ibihugu vya Buraya. Kuko Uburusiya n'Ubushinwa naho muwa mufitaniye ubucuti bukomeye gute badashobora kwemera kuza kugutabara, ahubwo ubwo bucuti bahitamo kubuhagarika, ivyo bakuri wawe bakabiheba bakaja kubirondera handi mu gihe babonye utewe na Amerika. Tuvuge ko ari ugutinya leta ya Washington. Inzira y'ubwenge. Ubundi ibi bihugu vyungukira he kogira biriko biratakaza inshuti kandi zari zibafitiye akamaro kanini cane, haba mu iterambere, mu vy'ubutunzi, politike na gisirikare, eka ndetse no mu bindi bisata bitandukanye. Izi nshuti zoba ari zo kwizigira no kwiringira kuri mu magorwa canke ni za nshuti ziza bihiye hageze mu misi mikuru. Ndabaramukije, nitwa Hatangimana Patrick Rusage Maestro. Mwakoze guhitamo neza aha ni kuri HP Menya Burundi. Kaze muri ca kiganiro mukunda cyane muri isinzi nzira y'ubwenge, aho twiga tukamenya byinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twara twibaza ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura, guhinduka no guhindura ingendo, maze dushobore gushika kumbona kazoza twifuza gushikako. Uno munsi nkuko mwamaze kumva impengamiro y'iki kiganiro, tuza kurabira hamwe zimwe mu mvo nyamukuru zituma ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya vyanka gutabara ibihugu n'amareta acuditse navyo, amareta asa n'ayasigaye kurushi kuko ageramiwe na leta ya Washington. Kula subscribe ku butarayikora, ukure like, wongere upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke ko ivyumviro vyawe ari nkenegwa, bidusangize muri commentaire. Yeshi n'abana abo bamenye. Inzira y'ubwenge. Ndasubiriye kubaramutsa. Kuwa 21 Ruheshi mwaka wa 2025 umunyamakuru wa BBC yanditse inkuru yasomwe na benshi aho yatanguye abaza ati ni kubera iki Uburusiya budafasha Irani kugwana na Israeli, mbega nuko budashaka canke ntavyo bushoboye? Aha ubandanije gusoma iyi nkuru nyene ya BBC, uyu mwanditsi harageraho iki kibazo ciwe gisa n'ikironkegwa inyishu. Abahinga bayaze nawe ku ruhande rumwe bakavuga ko igituma Uburusiya budafasha Irani mu kugwanya Israeli na Amerika ari kubera Putin atabishaka, ku rundi ruhande ngo bigaterwa no kubera atavyo ashoboye.
umwe muri abo bahinga nyene Fabrice Baranchi umuhinga ku bibazo byo mu karere k'ubuseruko bwo hagati i Washington we akagera kure cyane kuko ico gihe yabwiye BBC ko afatiye ku kuba Uburusiya butigeze buza muri Syria rutabara wari inshuti yabwo Somambike Bashar al-Assad igihe butegetsi bw'iyo bwari ko buratembagazwa n'abanyamerika vyerekana ko atampamvu nimwe yotuma Uburusiya buja gutabara Irani. Uyu muhinga agasa n'uwerekana ko ivyo guta inshuti ziri mu magorwa ari nka kamere ku Burusiya. Uyu mumenyesha makuru wa BBC akabona ko kuba Uburusiya bwigira sinda bibazwa iyo igihugu gicuti gitewe bisa nko gukomeza kwereka makungu ko atari igihugu cyo kwizigira kuko kibandanya gutakaza icizere ku bari inshuti zacu kandi zikomeye. Ubushinwa n'Uburusiya ni ibihugu bisangiye byinshi kandi bifitaniye ubucuti bukomeye ko vyompi vyahisemo kwiyunga inyuma yo gutega umugongo na leta zunze ubumwe za Amerika ziri kumwe n'ibihugu vya Buraya. Hambavu yo kuba abanyamuryango bakuru ba OCS na BRICS amashiramwe mpuzamakungu asa n'ayahanganye mu bisata nka vyose n'ibihugu vya Buraya na leta ya Washington. Ibi bihugu vyo mu buseruko Uburusiya n'Ubushinwa vyubakiye iterambere mu kwiyegereza ibindi bihugu vyo hirya no hino ku isi vyaba navyo vyatewe umugongo n'ibihugu vy'abarengero Uburayi na Washington. Abarusiya n'Abashinwa bagahurira ku mukenyuro umwe mu bijanye n'imigenderanire bagiranira n'ibindi bihugu. Inzira y'ubwenge. Sukuvuga ko Uburusiya n'Ubushinwa bidafasha inshuti zavyo ziri mu magorwa, ahubwo igitera kangonongono nuko imbere yo gushigikira inshuti zavyo ziri mu magorwa ibihugu bibanza kuraba nimba hari inyungu izovamwo izo birengeye uburyo bakoresheje mu kugutabara, kandi bakaraba ko uwo muhanganye atari ubasumvye ububasha ku buryo inyungu zabo zohava zibangamirwa canke zigahomberayo. Ari nayo mpamvu mu gutinya ko botikiriza y'imitahe myinshi n'uruhombo rugahava rusumba inyungu bari biteze, Ubushinwa n'Uburusiya ibihugu bihitamwo kuraba hirya no kwigira sinda bibazwa iyo hari igihugu gicuti gitewe canke kigiye mu ntambara na leta zunze ubumwe za Amerika arivyo biriko bishikira Irani uno munsi. Uburorero bwa hafi Venezuela ya Nicolas Maduro. Iki gihugu cyo muri Amerika y'Epfo ku ntwaro ya Maduro, Venezuela yarabangamiwe n'igitsure ca leta zunze ubumwe za Amerika ku buryo zigifatira n'ibihano kuko hambavu yo kutamwemera nk'umukuru w'igihugu, Maduro yafatwa nk'inkozi y'ikibi mu maso Washington. Ibi kugira ashobore guhangana navyo yunze ubucuti n'Uburusiya n'Ubushinwa. Leta ya Maduro yarahawe n'Uburusiya impanuro za gisirikare n'ibikoresho bizomufasha guhangana n'imvururu kugira igihugu ciyo kigarukana ituze nubwo Trump ataramworoheye. Iyi ikaba yari intambwe idasanzwe ku Burusiya yo kwagura akarere k'ubuhangange gushika ku marembo ya leta zunze ubumwe za Amerika, umwansi mukuru wabwo. Aha ku rundi ruhande Ubushinwa nabwo bumaze kubona Maduro afatiwe ibihano na leta yiwe, ivyari gutuma Venezuela ubuzima buca buzimba, ubukene n'ikigoyi bigasasika inganda. Ubushinwa bwaciye buha leta ya Maduro amamiliyaridi menshi y'ingurane yishurwa muri petrole. Aha Ubushinwa bukaba bwarahungukira cyane kuko bwavoma petrole nyinshi igera hafi ku bice 80% vya petrole yose yimbugwa muri Venezuela. Ariko yaba Ubushinwa canke Uburusiya ntibigeze biyumvira kwiza inyungu bakura muri Venezuela ngo bamutabare igihe yategwa na leta zunze ubumwe za Amerika. Muri Irani ya Ali Khamenei. Ku ngoma ya Ali Khamenei muri Irani, igihugu gicuti cyane c'Uburusiya n'Ubushinwa, ugufashanya kwabo kwari guhagaze kuguhanahana amakuru y'ibanga y'ubutasi, nayo ibice birenga 80% by'ibituro vya Irani bigashorerwa mu Bushinwa. Irani nayo ikaharonkera ibikoresho vya gisirikare guhangana n'ubukene n'inzara vyari guturuka ku gufatirwa ibihano na leta ya Washington nabo bacuditse. Igituma Ubushinwa n'Uburusiya vyahisemo kunga ubucuti na Irani nuko mu karere k'ubuseruko bwo hagati aho Irani isanzwe iherereye, iki gihugu ari cyo gikomeye mu vya gisirikare. Ari nayo mpamvu hakuba umwansi wacu uwo b'inshuti yacu kugira uronka amahoro n'ituze. Ari navyo bica bisigura ko kuba hoza utabagura agasambagura Irani ibinyungu ku Burusiya n'Ubushinwa kuko bo baharanira amahoro n'ituze mu karere. Ubona ko Irani haranira kugira ibisasu honyanganda vya nucleaire mu gihe mu gitigiri cy'ibihugu bifise ibi bisasu Uburusiya burimwo n'Ubushinwa. Bigaca biboneka ko ibihugu navyo nyene biri mu badashaka ko Irani nayo kwinjira mu gitigiri cy'ibihugu bifise ibi bisasu vya nucleaire kuko Irani hava igira ubuhangange bukomeye ndetse bigahava bigira n'ingaruka mbi ku budandaji Ubushinwa busanzwe bukorera mwaka karere.
Libya ya Muammar Gaddafi. Mu gihe bari basanzwe bamaze igihe kirekire n'inshuti bafashanya muri byinshi, mu mwaka wa 2011 aho Muammar Gaddafi yarageze aho umwasa ashaka, Ubushinwa n'Uburusiya baranse kuza kumutabara aho yategwa n'inteko za OTAN. Ivyatumye Gaddafi ivyiwe birangira nabi, umunyagitugu yahora avuga isi yose ikajugumira, apfira mu mwobo nk'imbeba, amakunga arorera, kandi yarafise inshuti zitari zinaniwe kumutabara. Ubu bujuju no gusamara k'Ubushinwa n'Uburusiya mu kwirengagiza agaciro kari mu bucuti bari bafitaniye na Libya ya Gaddafi biri mu vyaneguwe na benshi mu baraba ibintu n'ibindi, kuko vyatumye mbere Uburusiya n'Ubushinwa ibihugu bihahombera byinshi bitiwe n'imvuru n'umutekano muke wacurangwa muri ico gihugu gushika n'uno munsi, bica vyonona urudandazwa Ubushinwa bwakorera muri Libya. Aha niho hacagaruka ca kibazo ca wa munyamakuru wa BBC cyo kubaza nimba impamvu ari ukutabishaka canke ukutabishobora. Abasesanguzi mu vya politike na diplomasi bashinga intahe ko ihangiro nyamukuru ry'ibihugu bibiri Uburusiya n'Ubushinwa ari ukugwanya no kwiyamiriza ingendo y'ibihugu vya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gushaka kuganza isi yose, imperialisme n'ingendo shasha iganisha ku gukoloniza ibihugu vyose biri ku isi, neocolonialisme. Uburusiya n'Ubushinwa ibi bakaba bavyiyamiriza bivuye inyuma, ariko nubundi ikigaruka kigatera makenga n'umukenyuro bakoresha mu guhangana na Amerika. Igituma benshi bibaza nimba ibihugu ari inshuti magara zo kwizigira umuntu yoshobora kwiringira ari mu magogwa, kuko Umushinwa no mu Rusiya ari za nshuti babonye magogwa urimwo ashobora gutuma inyungu zabo zobangamigwa, baca baguta ivyo bakuri wawe bakaja kubirondera handi. Muri make baharanira ukugwanya igitugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bakirinda ko inyungu zabo zibangamigwa. Reka tubirabe mu buryo burambuye. Ubwa mbere baharanira kuronka ububasha bushobora guhangana n'inguvu z'ibihugu vy'abarengero, ndavuga Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburusiya n'Ubushinwa kuva aho Uburayi na Washington babitereye umugongo vyaciye bihitamo kwiyunga no gushigikirana mu bisata nka vyose. Buhoro buhoro baca bagenda bakomera mu by'ubutunzi na gisirikare, ivyatumye ibi bihugu bigira ijambo mu bihugu rutura ku isi, bice bituma wogira ibihugu bibiri Ubushinwa n'Uburusiya biri ku rugero rumwe mu bijanye no guhangana na leta ya Washington n'Uburayi. Kuva Uburusiya n'Ubushinwa vyiyunze vyaciye bigenda vyagura akarere mu kugerageza kuyegereza ibindi bihugu mu ntumbero yo guca intege ububasha n'ubuhangange bwa Washington n'Uburayi. Ariko uku kwiyunga ku bindi bihugu kuri mu vyagiye bitungwa gatoki n'abasesanguzi mu vya politike na diplomasi, kuko bisa nkaho Uburusiya n'Ubushinwa bukoresha ibindi bihugu nk'ibiraro bacako mu gushika ku nyungu zabo, bakifashisha ibindi bihugu nk'inkinzo canke ibikoresho byo guhangana n'Uburayi na Amerika. Iyi nayo mpamvu ibihugu canke leta yunze ubucuti n'Uburusiya canke Ubushinwa, iyo leta igahitamwo gukatisha inyungu yaha abanyamerika n'abanyaburayi, agatangura kuziha Abarusiya n'Abashinwa. Biteye bitebuke abagiye ku rutonde rw'amareta azotegerezwa gutembagazwa na leta ya Washington canke Uburayi. Inzira y'ubwenge. Ubwa kabiri, Uburusiya n'Ubushinwa ni ibihugu biharanira kugwanya ingendo y'abarengero yo gushaka gutegeka mu bindi bihugu, bagashira imbere ukwikukiranya kuri gushingiye ku kwishira no kwizana kw'ibihugu vyose biri ku isi, atakuvogera intunganyo y'intwaro z'ibindi bihugu. Ariko nubundi abahinga mu vya politike na diplomasi bagasigura ko ibi Abarusiya n'Abashinwa babiharanira kugira bishire bizane bo ubwabo, Amerika n'Uburayi ntibabavogere. Muri make baharanira inyungu zabo zijanye no kubona ari ibihugu bitunze, biteye imbere kandi bitekanye, bitavogerwa, birangwamwo amahoro. Ari nayo mpamvu inshuti yabitewe baca birabira hirya inyungu bakura iwe, bagahitamo kuja kuzirondera handi bitewe no kudashaka kuja mu ntambara z'ibindi bihugu mu gutinya gutana mu mitwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kumwe n'ibihugu vya Buraya. Intambara yohava ituma bahombera byinshi, ubuhangange bwabo bugaheza bukagabanuka. Ubwa gatatu ni uguharanira inyungu mu by'ubutunzi n'ibitoro. Uburusiya n'Ubushinwa ni ibihugu vyagiye bidapfa guhubuka mu kunga ubucuti n'ibindi bihugu, kuko ahanini bunga ubucuti basotera ibitoro, ubutare, inzahabu n'ubundi butunzi bw'agaciro butuma bakomeza kuba ibihangange mw'isi, kuko ibihugu nka Venezuela na Iran bifise ubutunzi kama bukomeye mu iterambere ry'Ubushinwa no mu rudandazwa ndengambibe bw'Uburusiya. Inzira y'ubwenge.
muri rusangi nubwo Uburusiya n'Ubushinwa bunga ubucuti n'ibindi bihugu, ubwo bucuti buguma bufise aho bugarukira kuko iyo igiciro cyo gutabara inshuti kugira ntitembagazwe kibaye kinini gusumba inyungu bazokuramwo, iyo nshuti ntaco baheza ngo bayifashe mu bijanye n'ubutabazi bwa gisirikare. Ico bakora no gusohora amatangazo kwiyamiriza mabi iyo nshuti yabo iba iriko irakorerwa, ariko n'ubundi ayo matangazo ntihagire ico aheza ngo afashe, nk'uko twabibonye kuri Gaddafi, Maduro, Ali Khamenei n'abandi. Muri make Ubushinwa n'Uburusiya ni ibihugu biharanira inyungu zavyo ubwavyo, intérêt national d'abord. Imigenderanire bagiranira n'ibindi bihugu ishingiye kuri mpanguhe, ari nayo mpamvu babonye igihugu gicuti runaka kigiye kuba umuzigo uremera ukanazingamika ubutunzi bwabo, uyo muzigo bahitamo kuwuta hasi mu ntumbero yo gukingira inyungu zabo, bagaca mbere bagerageza no kuzibira ku buryo intambara iri wawe itabinjirana bakisanga yageze iwabo. Ubushinwa bukirinda gukozanya ko no kuja mu ntambara vyeruye hakoresheje inguvu za gisirikare, bugahitamwo riho ibiganiro n'umwumvikano mu gutinya kurimbuka no kuhahombera vyinshi bitewe no kwita mu ntambara z'ibindi bihugu ngo nuko ari ibicuti. Ubushinwa n'Uburusiya vyirinda gutana mu mitwe n'ibindi bihugu vy'ibihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko vyosa nko kwigerizako, kuko hambavu yo gutabagurika ibi bihugu bitinya ko vyoca bifatirwa ibihano bikomeye mu vy'ubutunzi na gisirikare. Ivyo tuma inganda nyinshi z'Abashinwa zugara kubera kubura iyo bashorera ibidandazwa vyabo. Niyo mpamvu Ubushinwa n'Uburusiya bahitamo gutanga ubufasha bujanye n'amafaranga yo gushira mu ngira amaproje, bagafasha mu vy'ubutunzi, uburimyi, ubworozi n'ikoranabuhanga, kuko ibi bizimbutse cyane muri politike gusumvya kurungika ubufasha bwa gisirikare, inteko n'ibigwanisho. Inzira y'ubwenge. Mu ncamake aha icyo twotahura nuko kuba Uburusiya n'Ubushinwa ibi bihugu vyemera guhitamwo gutererana inshuti mu gihe iba ibiringiye, ariko bagahitamo kuraba hirya aho kumutabara, subujuju canke guhemuka nk'uko benshi bavyibaza, ahubwo n'umukenyura ibi bihugu vyompe bishira imbere ujanye no kwirinda guhomba vyinshi gusumba inyungu bari biteze, kuko ikiza imbere kuri bo ari uguharanira amahoro y'igihe kirekire mu bihugu vyabo no kuramba k'ubuhangange bwavyo mu vy'ubutunzi, mu kwirinda gukozanya ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko zoca zibashwanyaguza, ingaruka mbi zikaba nyinshi mw'isi yose, ivyo hava bifatwa nk'intambara gatatu y'isi. Mwari kumwe na Hatangimana Patrick Rosage Maestro. Reka ndabashimire mwebwe mwese twari kumwe kuva mu ntango gushika aha. Hari kuri HP Menya Burundi muri ca kiganiro mukunda cyane muri Sinzi Inzira y'Ubwenge, aho twiga tukamenya byinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twahora dufata ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura no guhindura ingendo maze dushobore gushika kumbona kazoza twifuza gushika. Uno munsi tukaba twariko turabira hamwe ibikuru bikuru bituma Uburusiya n'Ubushinwa bica byigira sindabibazwa bikirabira hirya aho kwihutira gutabara no gufasha mu vya gisirikare mu gihe hari igihugu gicuti cavyo gitewe canke kigiye mu ntambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikibazo abenshi bakomeje kwibazana cyane muri iki gihe Irani, igihugu gicuti cyane c'Uburusiya n'Ubushinwa cugarijwe n'intambara cagabwe ko na Isirayeli ifadikanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva kwa 28 Ruhuma mwaka 2026. Nizere ko twahiga ibitari bike. Mwibuke gukora subscribe kutarayikora, mukore like, mwongere mupartage video muyisangiza abandi nabo bamenye. Mufise ico mubaza naho canke nico mwifuza kutwunganira, muce kuri WhatsApp 71 ubusa 4 iyi nimero nyene irakora no kubifuza kumenyekanisha ivyo bakora kugira bishike kure bishikira abantu benshi. Nimusanga amahoro y'Imana mugira muba mubahwe na gahwane. Inzira y'Ubwenge. Yeshi n'abantu nabo bamenye.